Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze rero, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira wibereye mu gihugu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye nko mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, mu ntara ya Gitega murwa mukuru wa politike, mu ntara ya Karusi, mu ntara ya Rutana, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Ruyigi, mu ntara ya Rutana ndetse n'izindi ntara zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nunyemerere nkuhe kaze nanakwifuriza kubandanya uroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi, kumwe yewe n'ivyo utegekanya kurangura. Ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Tanzania, mu gihugu kibanyi ca Kenya ndetse n'u Rwanda. Nimunyemerere mwese mbakengurukire cane nyene mbaha kaze ngaha kuri ino mboneshakure ibagezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nko mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa rero gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'ano makuru ku buryo butosoye kandi butomoye, kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru kandi inateye umubabaro. Mu ntara ya Gitega hari abavyeyi babiri bishwe n'abana babo i Rweza ndetse n'i Nyabututsi. Abagabo babiri batunze imiryango bose barishwe n'abahungu babo ku mitumba ya Rweza na Nyabututsi rurare muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ni amakuru hatari meza, ni amakuru hanateye agashavu hariko aravugwa cane mu banyagihugu b'i Gitega vy'umwihariko muri komine Gitega. Narakugeza ko iyo nkuru iteye umubabaro ariko nunyemerere nkugeze ko iyi nkuru iriko iravuga kw'ihagarikwa rya komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rutana. Komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi ariwe yitwa Colonel de Police Terence Niyongabo, apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji. Ibohero ryitwa Mpimba kuva ku wa gatanu w'indwi iheze. Yarungitsweyo ari kumwe n'iyindi ndongozi y'igipolisi mu Rutana. Bagirizwa kuba barivye amafaranga angana ibihumbi 10 vy'amadolari. Mwene ayo mafaranga ni Umurundi aturuka mu Kayogoro mu ntara ya Makamba mu bumanuko. Yahagaritswe ubwa mbere na Samuel Nzopfindekuye ajejwe ibikorwa vy'igipolisi muri komisariya y'intara ya Rutana. Ivyo vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ku wa kabiri Myandagaro guheze. Uwo mupolisi yari afise amakuru yose ko uwo mugabo yari afise amafaranga menshi cane y'amadolari y'abanyamerika. Ivyo ni ibivugwa na rimwe mu masoko mu gipolisi. Uwo mupolisi yaciye ajana uwo yahagaritse muri komisariya y'igipolisi mu ntara, aho yamwakiye ibihumbi 10 vy'amadolari. Nta rwandiko na rumwe bamuhaye kandi nta n'icegeranyo bakoze cerekana ko yari yarengeje amafaranga mvamakungu yemewe n'itegeko ry'u Burundi ku bafashe ingendo. Uwo mugabo yaratashe avuye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, akaba yari afise ibihumbi 48 vy'amadolari. Uwo yibwe yoba yaraciye atabaza abakurira Uwo mugabo yaratashe avuye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, akaba yari afise ibihumbi 48 vy'amadolari. Uwo yibwe yoba yaraciye atabaza abakurira abo bapolisi. Barahaserutse rero. Uwurongoye igipolisi mu karere k'ubumanuko yaciye atebuka kugira amatohoza ku wa 29 Myandagaro. Abo bapolisi babiri baciye bajanwa muri komisariya nkuru y'igipolisi c'i Nyamiramabi kugira ngo babazwe. Inyuma yaho barasubiye mu Rutana baranasubira mu kazi. Basubiriye gufatwa ku wa gatanu uheze baca bajanwa ubwo nyene mw'ibohero rikuru rya Bujumbura. Ihagarikwa ry'uwuvunja amafaranga Samuel Nzopfindekuye yaragiye i Gitega mu mugwa mukuru wa politike guhinduza ayo madolari mu marundi. Uwamuvunjiye ayo mafaranga nawe nyene yarahagaritswe, nawe nyene hakaba apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura. Ese woba warabaye umutego? Uwurongoye igipolisi mu ntara ya Rutana azwi nk'intungane n'imvugakuri. Ku ncuro nyinshi yoba yaranka ibikorwa vy'ibiturire n'akarenganyo bikorerwa abanyagihugu ku bw'amasoko yacu.
buramatari w'intara na bamwe mu banywanyi ba CNDD FDD hatavuzwe izindi ntwazangabo bama bamubona nk'intambamyi. Abanyekongo benshi bama bibiwe amafaranga mu Rutana ariko Terence Niyongabo ntiyigeze avugwa muri ubwo bubisha. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Arabandanya ati ajuda chef de police Samuel Nzopfindekuye harazwi mu ntara yacu, avugwa mu mabi yose, biranateye amakenga. Yari afise umuntu baguma bavugana kuri telefone imbere y'ihagarikwa ry'uwo mugabo yari afise ayo madolari, ibitegerezwa kuba ari ivyateguwe neza. Ku bw'amasoko yacu Terence Niyongabo yoba yaranse ishorwa ry'ibigori bijanwa muri Tanzania, igihugu kibanyi, urudandazwa rurimwo indongozi nyinshi mu ntwaro no mu vy'umutekano muri iyo ntara. Ku bw'amasoko yacu mu Rutana, Terence Niyongabo na Samuel Nzopfindekuye barasubije amafaranga yari yibwe. Ntawovuga ko ata makosha bakoze, ariko uravye amajambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu ahavuga ko atawojanwa mw'ibohero mu gihe yasubije amafaranga yari yibwe canke agasubiza ivyari vyibwe. Biratangaje cane kubona uko ivyo bintu vyakozwe. Uwo akaba ari umwihwezo w'umumenyeshamakuru w'Umurundi. Buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga havugwa muri iyo dosiye, SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ntibashoboye kumuronka kugira ngo hatange umuco kuri ivyo yagirizwa. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru, nuko i Gitega hari abavyeyi babiri bishwe n'abana babo i Rweza n'i Nyabututsi. Abagabo babiri batunze imiryango bose barishwe n'abahungu babo ku mitumba ya Rweza ndetse na Nyabututsi rurare muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ikiziga ca Pierre Bakundukize w'imyaka 68 cazuwe n'igipolisi co gukinga ibiza n'isibe ku wa gatandatu uheze mu murima uri hafi y'urugo rwiwe. Ivyo vyabereye ku mutumba Rweza muri komine n'intara ya Gitega. Ayo makuru yaremejwe na Adolphe Nduwarugira, umukuru w'umutumba Rweza, avuga ko uwo yari yarapfakaye yahora yibana mu nzu, yari yabuzwe irengero kuwa 24 Myandagaro 2023. Kubw'iryo soko nyene mu ntwaro, icatumye ubwo bwicanyi buba ntikiramenyekana, ariko amatati y'amatongo ngo niyo yoherwako kuronderwa. Umukuru w'umutumba Rweza akaba amenyesha ko uwikekwa ari Ezekiel Niyubahwe w'imyaka 40, umuhungu w'uwo yishwe. Yahagaritswe ku munsi wa gatandatu uheze, haca ajanwa gupfungirwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara. Ku mutumba wa Nyabututsi rurare hoho, Xavier Ngowenubusa w'imyaka ishika 70 yarishwe haje kubanguranya abahungu biwe babiri bari baborewe, bakaba bariko baraterana amajambo. Ayo makuru hakaba yemezwa na Desire Nsabimana, umwe mu batowe muri iyo komine. Akaba atomora ko uwo yishwe yakubiswe ikibuye kinini mu mutwe. Abikekwa ko ubwo bwicanyi abahungu biwe babiri aribo Sylvain Kazoya ndetse na Auguste Bangamwabo, ubu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko i Bururi sentare y'iyungururizo yemeje ifungwa ry'agateganyo ry'abacamanza batatu bo muri sentare nkuru ya Bururi. Leonard Nizigiyimana, Antoine Ngendakumana na Irene Mukeshimana bagumijwe mu munyororo w'agateganyo na sentare y'iyungururizo ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Iyo sentare yatangaje iyo ngingo yayo kuri uyu wa kabiri ku bw'amasoko mu butungane. Mu ndwi iheze abo bacamanza batatu bararengutse imbere y'intahe y'umwiherero ya sentare y'iyungururizo. Iyo sentare yategerezwa gutangaza ko baguma bapfunzwe by'agateganyo canke ko abo bacamanza ba sentare nkuru ya Bururi borekurwa. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yagiriza abo bacamanza batatu kugira uruhara mu ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Bakaba bakurikiranwa ku caha co kuba barategetse irekurwa ry'agateganyo ry'abanyororo 8 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Abo banyororo bari bakurikiranwa ku caha co gukora ibitero hakoreshejwe ibipanga, cabaye mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu i Bururi. Indwi muri abo banyororo basubiriye guhagarikwa, bose bapfungiwe mu ibohero rya Bururi. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nyene. Nunyemerere rero mwipfurize kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa.